musanzwe muyizi tumaze kubibabwira kenshi ariko ntituruha kubibabwira kubera turazi neza yuko ibabikiye utubanga twinshi cyane. Rero mwese aho muri turabifurije amahoro y'Imana. Hanyuma turabahaye ikaze muri kino kibanza muri kano kanya tuza kumarana tuganira ku bijanye na Rumiroto. Nkuko musanzwe mubizi rero turaza kuvugana ibice novuga nti bitatu. Turaza kuvuga mu ncamake Rumiroto. Hanyuma ubukurikira turaza kubazanya utubazo duto dusanzwe kugira ngo mushobore kwironkera amayinite mwebwe mwashobore kuja ku murongo hakiri kare. Hanyuma ubwa nyuma turaza guhereza mu kuraba ibiharuro bitsinda muri novuga nti rwa rukino Lucky Power arigo rumwe mu nkino zigize Rumiroto. Nuko rero ntatevye nibaza yuko dusanzwe tuzinanye muratuzi ariko reka dusubire tubibwire kumbure kuri bashasha. Jewe ni Bonfils. Wowe witogo Ariela. Twese turaba muri Rumitere. Turafise ubundi turi kumwe muri kano kanya nashaka nawe nyene abibwire hanyuma ababwire n'uwariwe duce tubandanye. Nanje nitwa Yonkorusha nkora muri Rona Hotel National du Burundi. Ndabamukije abanywanyi abakunzi ba Rumiroto bandanye mugwiza amahirwe kugira mutsindire izo miliyoni 55 n'ubundi bugamuka ibyishimo sibijambo rimwe. Murakoze cyane muravyumvise turi kumwe n'ubuserukira Rona kwa rwego rujeje n'urwego rwa leta rujeje gucungera inkino z'igihamana harimo Rumiroto. Muri kano kanya rero tumutumira muri kino kibanza kugira ngo mwebwe muri ko murakina uru rukino Rumiroto n'uwari wese yifuza kumenya yuko mbega uru rukino rurakurikije amategeko hanyuma mbega nta manyanga arimwo. Ico gihe turaheza tukamutumira kugira ngo ababere ijisho nka leta ababere ijisho hanyuma bishobore kubaha novuga nti icyizere ko ivyo tuba turiko turakora ari ibintu biba bitumbereye. Rero turamuhaye ikaze aza kubana natwe gushika turangije kino kiganiro. Nuko inyuma rero yo kubabwira abo turi kumwe nashaka ndababwire mu ncamake mbega Rumiroto ni Rumiroto ni gisata cha Rumitere cyatanguye kuva igenekerezo rya mbere y'ukwezi kw'indwi 2021. Ico gihe rero niho ishirahamwe Rumitere ryatanguza igisata Rumiroto. Igisata Rumiroto naco kirimwo inkino zitatu. Izo nkino zitatu zibafasha gushobora gutsindira amafaranga atandukanye yo ku nzego zitandukanye kuva kuri makeya gushika kuri menshi gushika ku miliyoni 50. Rero ubwo rukino novuga nti ico gisata Rumiroto kiba kirimwo izo nkino zitatu nkuko nabivuze. Hanyuma kugira ngo ukine Rumiroto ushobora kubikina mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko ufyonda akanyenyeri indwi akadirisha. No kuvuga akanyenyeri amajana 777 hanyuma akadirisha. Aho ni mu gihe kumbura ufise agatelefone gatoya. Ariko no mu telefone nini ya birakunda. Ariko abafise amatelefone manini ya nkamwebwe muri ko turabahanura gukoresha application yitwa Rumiroto. Muheza mukagenda muri Play Store hanya muhora musanga yandi application mugaca mwandikamo Rumiroto muca mukabona carré kanditsemo Rumiroto kariko utubara twa bleu na jaune canke ubururu n'umuhondo. Mugaca mugaklikako kugira ngo mukinstale mu telefone yanyu. Muraheza mugaca mubona inimero yanyu gaheje kwitereshaza muca mubona inimero yanyu yamaze kwishiramo. Hama tubasabe yuko canke tubibutse ko mu gutereshaje iyo application ntimuje kuri wifi. Ugiye kuri wifi ntibikunda. Ukoresha connection ya Rumitere iri mu telefone yawe kandi. Inimero yawe rero ciza hama bagaca bakwereka aho ushira modo passe ya Lumicash. Konti Lumicash yawe. Kuko mu gukina ukinisha amafaranga kuva ku mafaranga 500 kuduga bivanye nayo ufise canke nayo ushaka. Mugabe amafaranga bari mu bubiko bwa Lumicash. Hanyuma ivyo biheze utaheza ugacutora urukino ushaka. Turaza kuvyumviriza Ariela araza kutubwira mu kanya ingene bigenda. Hanyuma ndabibutse yuko kugira ngo ukine urukino rumwe mu nkino zigize Rumiroto utezwa kuba ufise imyaka 18 kuko uri munsi y'imyaka 18 nta burenganzira bararonka bwo gufata ingingo kanaka.
reka rero kumure ntatevye nkuko duhora tubigenza ngire ko mbaza akabazo ka mbere kugira ngo duce tubandaya turabe mbega igisata Lumiroto kigizwe n'inkino zingahe hanyuma niza imbere rero yuko dusimbira kuri ico gice reka mbaze ndababwire akabazo ka mbere dufise uno munsi mwibuke yuko ndabibutse ko umuntu kugira ngo ati umuntu aba yatoye ico kibazo baraba uwagitoye ubwa mbere uwatanze inyishu iyo hama akayitanga imbere y'abandi no kuvuga yuko mutanga no kuvyandika ngaho muri commentaire ucanditse muri commentaire wewe wagitanze ubwa mbere ni wewe ubuheza ukacuronka ya mainite 5,000 tuba twabashiriye ngaha ku meza nuko ikibazo rero cyitwa gutya kivuga gutya ikibazo ca mbere Lumiroto yatanguye ryari igisata Lumitel yatanguje igisata Lumiroto ryari muravuga igenekerezo ukwezi n'umwaka muce mwandika gutyo nyene nimba ari igenekerezo ya 38 ukwezi k'umunani 2026 uca wandika uko nyene hama bikaba birarangiye nuko twagiye rero Ariel tubwire mugende mbega Lumiroto irimwo inkino zingahe igisata Lumiroto irimwo inkino zingahe hanyuma cyo tubwira urukino rumwe rugize novuga nti Lumiroto hanyuma uco tubwira n'uturusho turimo n'ingene bigenda n'ingene wabikira murakoze cyane ntarandiriye igisata Lumiroto kirimo inkino zitatu ego ko bari basanzwe bazizi baramaze kuzibona ubwa mbere ni Lucky Plus ubwa kabiri ni Lucky Day hama urugira gatatu ni Lucky Power ego izo nkino zitatu nizo zigize ico gisata ca Lumiroto muti none bigenda gute izo nkino zitatu zoba zitandukaniye he reka mbere ku rukino rwa mbere mpejeje kuvuga rwa Lucky Plus ku rukino rwa Lucky Plus ku muntu yifuza kurukina nkuko mugenzi wanje yajeje kubivuga murashobora guca ku kanyenyeri 77 hama kadirisha canke mugaca muri Play Store mugatelechanger application ya Lumiroto nkuko yabitubwiye mu gihe muba mwamaze kwishiramwo muraheza mukinjira muri urwo rukino urwo rukino muraheza mugahitamo ibiharuro mwiyumvira ko bifise amahirwe yo gutsinda mu gihe rero muba mwaje kubishiramwo ivyo biharuro novuge ngo inyishu canke ama resultat y'urwo rukino aboneka inyuma y'iminota 30 ego kuba ariko baradukikirana bose mu gihe muba mukinye iyo Lucky Plus uhejeje gukina ucubona resultat canke yuko watsinze canke watoye ibiharuro vyo inyuma y'iminota 30 hama kuri urwo rukino mushobora gutsindira gushika ku mafaranga ibihumbi mushobora gutsindira amahera gushika ku ncuro 20,000 amahera mu mwakinishije no kuvuga yuko mu gihe mu mwakinishije amafaranga menshi numva ko mu muri ko muragwiza amahirwe yanyu yo kutsindira amahera menshi ego ne ukino rwa mbere nariko ndavuga rwa Lucky Plus kubijanye n'urukino rwa kabiri rwitwa Lucky Day nako nyene muragoheza mukagwinjiramo mu gihe muba mwifuza kurukina ariko gogo aho rutandukaniye na Lucky Plus nuko inyishu ntimuyironka inyuma y'iminota 30 ahubwo muyironka imisi yose ku mugoroba isaha 12 z'umuhingamo no kuvuga ngo bivana aha amasaha ariyo yose muba mwakiniyeko mugabo muca mwitega inyishu ku muhingamo isaha 12 muti navyo bigenda gute muraheza mukinjira muri urwo rukino rwa Lucky Day mugashiramwo ibiharuro mwifuza canke mubona uwo munsi bava bigira amahirwe hama muhejeje kubishiramwo nagira ndabibutse kandi yuko ku nkino zose za Lumiroto amafaranga umuntu ahera ko gukinisha n'amafaranga 500 kuduga ego hama mwifuza kugwiza amahirwe yanyu ku rukino rwa Lucky Day mushobora gutsindira gushika ku ncuro 1,400 amafaranga muba mwakinishije urumva nayo nyene se amafaranga make mu gihe muba mwashatse kugwiza amahirwe yanyu mukagwiza amahera muba mwatanguye gukinisha ego ubwo nago rwa rukino rwa kabiri urukino rwa gatatu ari nago rudukoranije hano muri no mwanya ni urukino rwa Lucky Power Lucky Power muti nayo yo bimeze gute kubatari basanzwe bayizi Lucky Power ahitandukaniye n'izindi inyishu yazo umuntu azironka kabiri mu ndwi no kuvuga kuwa kabiri no kuwa gatanu isaha 10 igihe cyose twama turi hano kugira ngo twerekane ibiharuro imashini umunsi bayatoye yuko arizo zatsinze uti iyo Lucky Power na umuntu ayikina gute mu kina Lucky Power
murinjira muri urwo rukino, ni urukino rwa gatatu rugize Lumiloto, hama mwinjiyemo mugaheza mugashiramo ibiharuro bitandatu, mwiyumvira ko bishobora kugira amahirwe yo gutsinda. Ivyo biharuro bitandatu mu gihe dusanze ku munsi wa kabiri cyangwa ku munsi wa gatanu, kuko bivana naho mwakinye hagati yo ku wa kabiri no ku wa gatanu, inyishu muzironka ku wa gatanu. Mwakinye hagati yo ku wa gatanu no ku wa kabiri, inyishu naho ucuyibona ku wa kabiri. Mu gihe rero musanze izo numero zitandatu mwahisemo canke ivyo biharuro bitandatu, mugasanga birahuye n'ivyo uwo munsi imashini bayerekanye, muba mufise amahirwe canke muba muhejeje kuburonka amahirwe yo kuronka imiliyoni 50. Umva Lucky Power gogo ni urukino novuga gwiza, kuko mu gihe tuba turavuga Lucky Power tuba tuvuga amafaranga menshi, tuba tuvuga imiliyoni. Urumva yuko umuntu aba yatsinze izo nimero zitandatu ziba ziriganya canke ziba zarusa amahirwe uwo munsi aronka imiliyoni 50. Hama ku muntu ashobora kuba kimwe atagitoye, hariho ikindi giharuro kigira indwi duhora dushirako c'inyongera, ugasanga ico giharuro c'inyongera naco nico yatoye aronka imiliyoni 25. Urumva nagira ndabatumirire mwese kubera basanze bayikina ntimudebukirwe, kuko nkuko twavyumvise canke tuguma tuvyumva ni ibintu bijanye no gusotora amahirwe. Mu gihe umuntu aba yicaye nta kuntu na kumwe ashobora kuronka amafaranga, ariko mu gihe naho n'umunsi bitocamo mugabo ukaguma usotora ayo mahirwe, vuba na vuba umuntu araheza agatsinda. Okay. Okay. Nuko ahera yaje kuducira ku mayange murantunga. Araje kudushira ku mayange, mbega urukino Lumiloto rugizwe n'inkino zingahe? Hanyuma yatubwiye izo nkino zirugize ni inkino zitatu. Ndayibutse ko ari Lucky Plus, Lucky Day hama na Lucky Power. Hama yatubwiye ingene bagenda barazikina izo zose. Yatubwiye ko urukino Lucky Plus tumenya inyishu ku minota 30 ihetse. No kuvuga yuko wewe ushaka gukina Lucky Plus, ushaka gukina incuru ushaka ku munsi, ushaka kuraja no gukina incuru 1000, kuko kugerageza amahirwe no kwamizako kugira ngo uheze urabe ko biza gukunda. Bidakunze iyi saha birashobora gukunda ku isaha ikurikira. Rero nico gituma urwo rukino ruba mu mwanya muto batanga inyishu uko iminota 30 iheze, uraheze ugacuronka message ikubwira nimba wakinye, ucuronka message ikubwira abatsinze abaribo n'ivyo batsindiye. Murambabarira ibiharuro byatsinze. Hanyuma urukino rugira kabiri ni urukino kumbure nsubiye inyuma gatoya. Mu rukino Lucky Plus ubutsinze ashobora gutsindira inshuro ibihumbi 20 amafaranga yakinishije. Ucabumva nk'ubu wakinishije make ashoboka, wakinishije make ashoboka no kuvuga 500, ushobora kuronka imiliyoni 10. Nuvuga ko uba wakinishije make ashoboka. Cyabibaza rero wakinishije nk'ibihumbi 2, 3, 4, 5, kuko urashobora gukinisha gushika ku 50,000 bivanye n'ico ushaka. Urahitamo amafaranga ushaka gukinisha ingerangana, urabibona biba byanditse. Nuko urukino rugira kabiri yatubwiye ko ari Lucky Day. Lucky Day naho nyene ushobora gutsindira gushika ku ncuro 1400 amafaranga wakinishije. Urumva naho nyene nti siyororo. Hanyuma ukamenya ibiharo byatsinze rimwe ku munsi igihe cy'isaha 12 z'umuhingamo. Urukino rero ruza rusumba izindi zose n'uru rero rwitwa Lucky Power. Lucky Power ni nago rukino rwadukoranije hano nkuko yabivuze. N'urukino rusaba ko ushiramwo ukinisha ibiharuro bitandatu. Muri ivyo biharuro bitandatu rero ugize imana ugasanga ivyo biharuro bitandatu byose wabitoye, nta muntu numwe ubwira ngo bitondeke ku murongo ngo cya mbere cya kabiri cya gatatu cya gatanu. Oya, uko wabitondetse uko ariko kose mugabo bikaza ari ivyo biharuro bitandatu, kiya kimashini kiri hajya kigaca kizana ivyo biharuro bitandatu nyene, uraheza ugaca wironkera imiliyoni 50. Ubwo nyene biba biheze uba waje kuyatora. Baba bakinye rero Lucky Power mugume mwibuka ibiharuro mwakinishije, kuko mukanya turaheza turabe ivyo biharuro byatsinze. Si ico gusa rero, mu gihe turiko turaba ibiharuro bisohoka hajya hanye, turaheza tukaraba murantunga, turaheza tugashiramo tukarondera igiharuro c'inyongera, igiharuro kigira indwi. Ico giharuro c'inyongera rero ntikiba kije gufinata, kiba kije kugira ngo kiguhe amahirwe wewe utatoye ivyo biharuro bitandatu byose, mugabo washoboye gutsinda gutora ibiharuro bitanu. Rero mu gihe watoye ibiharuro bitanu ugaca wongeramo cya kindi c'inyongera, aho nawe ucuronka imiliyoni 25. Nivyo yahe imiliyoni 25, urumva ko atari make. Reka kumbure imbere yo kubandanya
ndababwira uwatoye ikibazo ca mbere cyari cyoroshe nari nakivuze bwa mbere. Igisata Rumiroto cyatanguye igerekerezo rya mbere ukwezi kwindwi no kuvuga mu kakaro 2021 n'uyu mwaka nyene niho cyatanguye. Uwacanditse ubwa mbere rero yitwa Dionise Irakoze turamukeje hanyuma yiyakirire 5,000. Narabibabwiye ko secret canke akabanga ko kugira ngo ushobore gutora izi nyishu n'ingoga no gushiramo akabuke ka Facebook. Ushizemo akabuke ka Facebook naho kaba kajya kijana 180 uraheza connection yawe gacinyaruka ugacubona ikibazo n'ingoga kugira ngo kumbure nto havuja mu bidoga ngo jewe nabonye ikibazo abandi baza batanze inyishu. Nuvuga ko baje batanze inyishu imbere yawe baba bagusumbije connection. Rero mu gihe wewe ushaka gutanga inyishu bwa mbere ushaka guhiganirwa kumbura ya mainite y'5,000 igoro gura ko kabuke kijana 180 ntuzobohombye uronse 5,000 uzoba wungutse. No areka ngiye kumvuga ikibazo ca kabiri. Ikibazo ca kabiri kivuga ngo vuga inkino zigize Rumiroto. Vuga inkino zigize Rumiroto. Inkino zigize igisata Rumiroto ni zitatu. Ndabaterereye ivyumvire. Inkino zigize igisata Rumiroto ni zitatu. Hanyuma shaka uzivuge uzandike. Wandike Lucky nagomba ndabibabwiye ntacyo mugabo uwavyumvise yavyumvise mugabo reka ndababwira ya mbere Lucky Plus. Ushaka kwandika Lucky Plus wandika Lucky n'agasaraba kugira ngo binyaruke ibikurikira rero cyo mubandanye. Nuko nariko mvuga rero ni Lucky Power ushize ko utoye ibiharuro 5 ugacushira ko ikinyongera uroheza ugacutsindira imiliyoni 25. Naho nyene ari zine ari bine naho nyene uraheza ukaronka amafaranga atari make nangaye. Umugihe watsindiye watoye ibiharuro 4 mugihe muri Lucky Power utoye ibiharuro 4 ndibuka neza ko ari miliyoni 2. Miliyoni 2 ucuheza ukegeranya kubera watoye ibiharuro 4 byonyene. Kandi nibikenewe kubitondeka ku murongo oya nukuvuga ko bisaba yuko novuga nti urabyandika kujya uba wabitoye uba watoye ibiharuro 6 muri ivyo 6 hagaca habamo 4. Nuko muri kano kanya rero nashaka kumbure tugende mu gice kikurikira arico cyanyuma. Tugende mu gice cyo kurabira hamwe rero bya biharuro bisinda. Tubibutse yuko Lucky Power ari urukino rukinwa imisi yose mugabo inyishu tukazimenya ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu niho duheza tukamenya ibiharuro byatsinze muri Lucky Power. Uno munsi rero turi ku munsi wa gatanu tuzakumenya ibiharuro byatsinze kumenya ibiharuro byatsinze by'abakinye kuva ku munsi wa kabiri isaha 1 z'ijoro. Abakinye rero kuva ku munsi wa kabiri isaha 1 z'ijoro gushika uyu munsi kwa gatanu isaha 9 abo bantu tuca turaba ibiharuro byabo tuzakuraba inyishu ibiharuro byatsinze uyu munsi. Rero bice biraheza bigaca bibandanya uyu munsi nyene isaha 1 muraheza mugaca musubira mugatangura gukina. Mutanguye gukina rero tuzoheza duce turabira hamwe ibiharuro bitsinda kuri uwo mugwe batanguye gukina uno munsi isaha 1 tuce tubirabira hamwe ku munsi wa kabiri tuzohurira hanyene muri iki kibanza hama tubirabire hamwe tubimenyere hamwe ikibiriraho nkuko kumbure basanzwe babivuga. Nuko reka rero muri kano kanya nsabe Ariel tubwire udufashe utubwire neza buke ingene ugomba ubikora hanyuma utwereke na kumbure nawe wundi wo muri Rona adufashe kuraba ko ivyo biharuro birivyo kuko ndabibutse yuko ibiharuro mwakinishije ni kuva kuri 1 gushika kuri 55. Nuvuga ko ibiharuro vyawo wakinishije bitegerezwa kuja mu higanwa byose uwo ari wese yakinye ategerezwa kuja mu higanwa. Ivyo biharuro byose wakinishije bitegerezwa kuja mu higanwa. Turaza gusaba rero umuntu wo muri Rona aturabire ivyo biharuro ko bikwiye 55. Hama bikwiye baraheza babishire mu mashini. Bamaze kubishira mu mashini turaza kuraba rero ibiharuro bisohoka kimwe ku kindi. Nuko reka ngire ko rero ndababwira nti tugire ya tombora dusanzwe tugire. Tombora tugomba tugire ni yahe uno munsi tuzakuraba igiharuro cy'inyongera. Dutomboze mutangure kwandika ubunyene. Igiharuro cy'inyongera kiza kuza cyanditse ko nuvuga kajya kabure kindwi kagirinde kaza kuza kanditse ko kangahe. Narabibabwiye iyi tombora ushobora gutomboza inshuro zose ushaka.
wewe uzi kunyarusa kwandika ushobora gutomboza inshuro zose ushaka, gusa birasaba yuko utomboza igiharuro kimwe muri commentaire imwe. Ushaka kugiye gutomboza bibiri urabanza ukarungika icambere. Nimba dufate nk'akarorero ushaka gutomboza nkavuga nti igiharuro cindukiza kuza canditseko 30 carandika 30 ngaca ndungika. Hama nsubiye kwiyumvira nkiyumvira nti byari byo zigiza kuza canditseko 42 carandika 42 ngaca ndungika. Inshuro zose ushaka, hanyuma tuza kuraba uwanditse igiharuro kirico donc cyasohotse ubwa nyuma kandi akagitanga imbere y'abandi ubwa mbere imbere y'abandi. Ubu niwe duca duha ya mayinite ibihumbi 5. Ahera ndagusabe wigore uhaguruke udufashe ufashe abanywanyi bacu kuraba ingene bigenda, ubasigurire neza ingene bigenda. Ndagushimiye. Reka ntangure ndabereke sabe yaserukiye ishyirahamwe Rona andabishe arabe ko aza nimero kuva ku nomero 1 gushika ku nomero ya 55. birakwiye Ko bikwiye rero izi nimero nizo dushira muri ya mashini kugira ngo iheze itubwire abashoboye gutsindira urukino rwa Lucky Power uno munsi. Ndabasaba umufashe. Yego mbere itubwire canke itwereke iraza kuvuga nizeye kutaza kuvuga ariko iraza kubitwereka. Turaza kubona ibiharuro birasohoka mashini kuvuganira cyo gituma ariyo twahisemo kuko iyo biciye ubwenge yabivugana n'umwe muri mwebwe hanyuma ikatanga gusohora ibiharuro yakinishije. Mugabo rero kubera ari mashini itarenganya ni kugeza izani tuzi ibiharuro biza gutsinda ibyo aribyo, nta numwe azi ibiharuro bitandatu biza gusohoka ibyo aribyo. Ari nacyo gituma ari itombora nyene, itombora umwe wese twese gushikisa dufise amachance angana. Abakinye twese dufise amachance novuga ni amahirwe angana. Kumura amahirwe aza kuboneka uwo yagiyeko ni ikimashini cyaheza kubisohora byose. Nkuko mwejeje kubibona tupira twose twadushizemo. Reka rero uce turabira hamwe igiharuro ca mbere catsinze kuri uno munsi. Igiharuro ca mbere kuri uno munsi ni igiharuro 12. Iki nico giharuro cagize amahirwe. Reka turabire hamwe igiharuro kigira kabiri. Igiharuro ca kabiri c'uno munsi ni igiharuro 37. Naco nico giharuro ca kabiri cageze amahirwe kuboneka. Reka turabire hamwe igiharuro ca gatatu. Igiharuro ca gatatu ni igiharuro 44. Reka turabire hamwe kandi igiharuro kigira 4. Igiharuro ca 4 ni igiharuro 35. Turabandanya, reka turabire hamwe igiharuro ca 5 kuri uno munsi. Igiharuro ca 5 ni igiharuro 40 nkuko mubibona. Turabire hamwe igiharuro ca 6 c'uno munsi.
kabiri nico giharuro ca gatandatu. Reka turabire hamwe ica nyuma arico kimwe twita icinyongera. Igiharuro 51 nico giharuro ca nyuma cuno munsi. Donc Ariela arakoze cyane muri kano kanya rero nobabwira nti numva umengo nohera ku giharuro cya nyuma numva nohera ku giharuro cya nyuma cyakindi twariko turatomoza twese twariko turaraba ngahanye ni igiharuro 51 uwanditse 51 rero mugabo ubyanditse ubunyene ntarimwe tuvuga novuga ko uwabyanditse imbere yuko bakizana imbere yuko bakizana uwanditse 51 uwo ni wacaronka amayinite y'ibihumbi 5 turamukeje hama tubibutse yuko abacowe gutsindira amayinite y'ibihumbi 5 basabwa n'umukozi wa Lumitel kurungika nimero yabo kugira ngo bashire kwa amayinite mu gihe isaha 11:30 zigeze utararungika nimero yawe novuga dushaka yuko ayo mayinite yashaka duca tubireka tukazorindira ubundi munsi kurikira tugasubira tukakina na kimwe tuzoheza tusubire tuguhikaze ubitoye kandi nta kibazo. Mugabo turabasaba yuko muca mutanga nimero kanyu kugira ngo binyaruke hama baguhe amayinite watsindiye. No, ibiharuro rero byatsinze biramaze kuboneka. Ibiharuro byatsinze kuri no munsi wa gatanu byamaze kuboneka. Biri ngahe imbere yacu no ku mayeka yanyu murabibona. Mugabo turasaba ngo wa wundi wo muri Rona, wa wundi wo muri hoteli aze ngahe imbere adusomere n'ijwi rirenga tuvyumve twese tuvyumvirize hamwe hama muze muraraba yuko bihuye n'ibyo byanditse ku mayeka yanyu. Kati ibiharuro 6 byashoboye gutsinda hamwe n'ikinyongera girandwi hariho igiharuro 12 37 44 35 42 n'ikinyongera ca 51. Murakoze cyane. Murakoze ndabashimiye. Murakoze. Ego. No kuvuga yuko ibyo biharuro turaheje kubona yuko nibyo byanditse kuri eka zacu. Wewe rero ukaba washoboye gutora ibyo biharuro. Sinabivuze neza ntibitezwa kuba bitonze ngo urumva ngo 12 31 44 oya. Wowe ushaka kuba watanguriye kuri 2 hama 44 hama 12 hama 4 hama 35 bife kuba ari bitandatu gusa gushika ngaha. Bife kuba ari bitandatu ico gihe 50 nizi wawe. Kandi nibaza ko twobukeza hakirikare mu gihe wowe uhaje. Hanyuma twavuze yuko hariho agashimwe kagira kabiri novuga ni prix igira kabiri ku muntu atashoboye gutora ibi bitandatu mugabo yatoye bitanu muri hama gacashirako cyakindi kinyongera 51 kugira ngo duce tukwiza bitandatu uwo nawe nyene 125 murumva yuko atari duke sudufaranga duke no turabakeje rero kubashoboye gutsinda kuri no munsi kuva kumbure kuri menshi gushika kuri makeya kuko twarabibabwiye neza kuko prix ntoya muri rukino la Kipawa ni prix y'ibihumbi 2,500 rero turabakeje abo bose bashoboye gutsinda gushika kuwatsindiye 2,500 hama tubahamagarira kumbure kubandanya mukina kuwa kabiri tuzoba turi ngaha nyene muri iki kibanza kugira ngo turabe abashoboye gutsinda suru rukino rwonyene la Kipawa n'inkino zindi zibandanya zikinwa twababwira urukino rutangwa ibiharuro byatsinze bitangwa uko iminota 30 iheze twababwiye n'urundi rukino nuvuga ubwo rukino ibiharuro byatsinze bitangwa inyuma y'iminota 30 n'urukino rwitwa Lucky Plus hanyuma urukino rundi inyishu zitangwa uko umunsi uheze isaha 12 z'umuhingamo n'urukino rwitwa Lucky Day ubwo nabwo nyene murashobora kwandanya mu rukino hanyuma abifuza ibinoti byinshi byayo twavuga ibisekani million muca mubandanya mukina mugakina inshuro zose mushaka hanyuma mugaca murindira ku munsi wa kabiri kugira tuzohure muri iki kibanza hanyuma tumenye mbega abatsinze ni bande bashoboye gutora ibiharuro byo ni bande hanyuma tubakete muri kano kanya rero nashaka ndabashimi mu nkundire ndabashimire mugaye imbere yo kubasezera nashaka kumbure ndababwire watsinze watoye cya kibazo kigira kabiri cya kibazo kigira kabiri nari nabajije nti mbega igisata rumiroto kigizwe n'inkino isaha hama nababwiye urukino rwa mbere ni Lucky Plus hama urukino rugira kabiri ni Lucky Day urukino rugira gatatu ni Lucky Power turamaze kuzivuga ni nkuru ririmba twamaze kubivuga kenshi ni nkuru ririmba abadukurikirana imisi yose nibaza ko bitabagoye na buhoro buhoro uwagitoye rero ubwa mbere wacanditse ubwa mbere yitwa Ndayiziga Abel turagukeje
hama tubwira ko dusezera n'abanywanyi mwariko muradukurikirana muri kano kanya nshimira nabo twari kumwe Ariela hanyuma n'uwaserukiye Rona ndabashimiye ndabaheguruki namwebwe rero mwariko muturaba mumviriza hama mwatomboje kumbure abashoboye gutombora turabakeje abatatomboye nabo turabipfurije amahirwe ikindi gihe gikurikira hanyuma tuzosubire guhurira ngaha ku munsi wa kabiri uza igihe cy'isaha 10 turabasezeye bye bye. You're my sweet darling. Oh, darling, you're sent from heaven. You're my sweet darling. Mimindo chanda we pete yangu mama darling. EMB Records.